jewe sinibaza abanyarwanda perezida wabo bafise ukuntu areyagise none hoho yoba yiyumvira ku kazoza k'abanyarwanda ariyumvira ku kazoza k'abanyarwanda ariyumvira ku kazoza k'u Rwanda by'ukuri ni gute boss wawe amaze imyaka 30 n'ingahe aguhishirira mu binyoma agusanasana akubwira kubaka hanyuma wagera mu bintu nk'ibi ugatangura kumubwira ngo wewe ntuntera ubwoba ntimutangare rero mu misiza mubonye u Rwanda perezida wanyu bamunyuruje ntibize bibatangaze mubonye perezida w'u Rwanda wanyu bayanyuruje kubera ko je sirumva ko imiryango mpuzamahanga avuga izi zawone sinumva ko bagiye kureberera bareke umunyarwanda akubitike apfe nabi bariko barereba kubera ko elema imwe aba basirikare 4,000 biyongereye mu bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nuvuga ko bari supported cyane kandi ko ari abantu bashobora guhindura ibintu umwanya n'umwanya kubera kugeza n'isaha ni ibintu bari ko bahuza ko yo bari Amerika iriko irasupportinga uwo mugwi bavuga ko uwo bari umugwi uri kura supportingwa n'igihugu ca Amerika kubera ko murazi neza ko Amerika niyo tumwanya wabo ngo birigwe baraza gukora ibitero mu Rwanda oya no mukurikirana geopolitique murazi neza ko Amerika iri mu bihugu bifise gaz ikwiye kandi mu bihugu vyose bifitaniye umubano mwiza na Amerika ndasubiramo mu bihugu byose bifitaniye umubano mwiza na Amerika nta hantu essence nimwe na hamwe yigeze ibura kubera ko iri ntambara ya Iran na Israel na Amerika ntiyigeze ibuza business y'igitoro nta business y'igitoro yigeze ihagarara ku bihugu byumvikana na Amerika kubera ko ngo kubera ino ntambara kandi iyi ntambara kuva igitangura ya Iran imaze imisingana gute nimaze ukwezi kurenga none mwarigeze mwumva mu Rwanda bigira batangaza ngo biki ubyavuze buke bwaho uyu mwanya abantu mudukurikirana ibintu mutari muzi nuko uyu mwanya FDLR yahuri fatwa nk'imigwi y'iterabwoba ku isi uyu mwanya Amerika yayikuye ku rutonde ubu FDLR bejejwe imbere ya Amerika Imana abari namwe nizere ko mumeze neza abadukurikirana bari mu Burundi canke hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye ego utarakora s'abonner canke subscribe no bikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane nkuko mubibona tumaze gukwiza abantu benshi badukurikirana no kuvuga nawe winjiye mu muryango kiba ari ibintu bishimishije cyane ego nje ngaho kugira ngo tuganire nkuko twama twabigenjeje cyangwa dusesangure ku bintu biriko birashika mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda abantu b'Imana ibintu ntibimeze neza cyane nkuko twavyibagije turi ngaho kugira ngo tuvugire tube nk'ijwi ry'abanyarwanda kubera ko murazi neza ko abanyarwanda baratswe ijambo nta munyarwanda n'umwe ashobora kuvuga iyo ariko biragenda nabi mu gihugu cyahehe cy'u Rwanda ubuhoho byakomeye ubuhoho ni n'ubugesera nabonye hari abasirikare barenga 4,000 biyemeje kurwanya Perezida Paul Kagame hari ibibazo biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda bimeze nabi kuvyerekeye ibitoro kwiduga ry'intuze nyagibifungurwa ibi byose twama twabivuze murabizi ariko still abategetsi b'u Rwanda baracabesha abene igihugu baracabesha abanyarwanda yuko iri duga ry'ibifungurwa canke ukukubura kwa essence
kuriko kuva hehe? Kuriko kuva ku ntambara iri hagati ya Israeli, Iran na Amerika. Ibindi nabyo ngo ni intambara iri hagati y'Uburusiya ngo na Ukraine. Twarabwiye ko ibintu bintu atari ivyo, bino bintu atari ivyo na gatoya. Igihe Perezida Paul Kagame atanze ikiganiro ku kinyamakuru Jeune Afrique avuga neza ko ibihano ingamba z'ubwirinzi ziri muri Kongo atagiye kuzikurayo, avuga ku basirikare biwe yuko atagiye gukurayo n'umwe. Hari abantu je narakuziganira avuga nti burya uno mugabo ariteze umutego ukomeye cyane, kubera ko bino bintu bishobora kurangira nabi gose, nabi cyane. Bukeye bwaho uyu mwanya abantu mudukurikirana ibintu mutari muzi nuko uyu mwanya FDLR yahora ifatwa nk'imigwi y'iterabwoba ku isi. Uyu mwanya Amerika yayikuye ku rutonde. Ubu FDLR bejejwe imbere ya Amerika. Ubu FDLR ntikiri wa mugwi witwaje cyangwa w'iterabwoba. Ubunya ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba FDLR ntikiriko. Ibi bibaye inyuma yaho Perezida Paul Kagame ashikirije bijya bintu avuga ngo nta ngamba z'ubwiranzi ngiye gukurayo iki niki, ngo kubera ikije ngo mushaka kuntera ubwoba. Jewe sinibaza abanyarwanda Perezida wabo bafise ukuntu areyagisa. None hoho yoba yiyumvira ku kazoza k'abanyarwanda, ariyumvira ku kazoza k'abanyarwanda, ariyumvira ku kazoza k'u Rwanda by'ukuri. Ni gute boss wawe amaze imyaka 30 n'ingahe aguhishirira mu binyoma, agusanasana, akubwira kubaka, hanyuma wagira mu bintu nk'ibi ugatangura kumubwira ngo wewe ntuntera ubwoba? Urashobora guhaguruka ukabwira nk'igihugu ca Amerika ati wewe Amerika we ntuntera ubwoba, mu gihe twese tuzi nawe nyene ubwiwe abizi ati jewe ndi ngaha kubera Amerika. Wafashe u Rwanda ari uko bagufashije. Uramaze imisi ku butegetsi bariko baragusanasana baguhishirira mu binyoma. Uyu munsi Tshisekedi gukubisa hasi kuri diplomasi kubera gashavu kana hariya, utangwe kugenda bunyamakuru urira uvuga ngo kubera kije mu mpana, ngo kubera kuriya mutamuhana. Mwarabibonye ko ari byo yagiye aravuga muri kijya kinyamakuru Jeune Afrique, sivyo? Ibi ni ibintu rero bigize. Jewe novuga ko Perezida Paul Kagame ntiyigera yumvira ku neza y'abanyarwanda. Nyuma y'amajambo yashikirije murabona FDLR ko yambitswe izera. Ubu FDLR ntikiri mu migwi y'iterabwoba. Ubu FDLR ntikiri mu migwi y'iterabwoba bene wacu. Mwarabonye inyuma y'umunsi umwe essence irabuze mu Rwanda. Tubona ministre w'u Rwanda agenda avuga ngo yego ibintu bigiye kuzimba kubera intambara ibi nibi. Narakoze ikiganiro abantu mudukurikirana, narakoze ikiganiro babwira nti ibi bintu bashikirije sivyo. Urumva? Kubera ko abantu mukurikirana geopolitique murazi neza ko Amerika iri mu bihugu bifise gaze ikwiye, kandi mu bihugu vyose bifitaniye umubano mwiza na Amerika. Ndasubiramo, mu bihugu byose bifitaniye umubano mwiza na Amerika nta hantu essence nimwe na hamwe yigeze ibura, kubera ko iri ntambara ya Iran na Israel na Amerika ntiyigeze ibuza business y'igitoro. Nta business y'igitoro yigeze ihagarara ku bihugu byumvikana na Amerika kubera ino ntambara. Kandi iyi ntambara kuva igitangura ya Iran imaze imisi ngana gute? Nimaze ukwezi kurenga. None mwarigeze mwumva mu Rwanda bigira batangaza ngo biki ubyabuze? Oya, ibinya ni ibintu bibaye ku majambo Kagame aherutse gushikiriza yifatira mu gahanga Amerika. Amerika yakugize uriwe, Amerika yakubatse, Amerika yaguhaye buri kimwe. Ukatugenda hajya ngo nimugende munje mu kuzimu. Muri muje mu kuzimu amajambo atandukanye. So nukuvuga iki? Nta muntu aharira n'umuganza. Kagame ariko akora igikorwa c'ubwiyahuzi. Twarabivuze kera ati uyu mugabo kubera paniki, kubera ko
réussite yari yiteze muri Congo yanse yameze nk'umuntu afise agatrouble mental twarabivuze kenshi abantu mugasibira ngaho ngo tuko turarengera ngo tuko turagira nti tuko turarengera turiko tuvuga ukuri kubera ko abanyarwanda mubayeho mu bwoba mutagiye muraronka abantu babavugira sinumva ko bino bintu ari kibazo mwagiye murahishirira mwagiye murabasapotinga abantu bagabo mwagiye muravuga ngo yego ngo bagejeje u Rwanda kure ngo bagejeje u Rwanda kure ngo yego ngo ni sawa bagejeje u Rwanda kure gute kugeza isa murazi neza yuko u Rwanda abanyamahanga aribo bazanye imitari murazi neza ko mu Rwanda Perezida Paul Kagame yahaye visa abanyamerika abakomando b'abanyamerika kugira ngo binjire mu gihugu cya Kongo cy'u Rwanda by free sivyo uyu mwanya naho Perezida Paul Kagame ajyama abanyamerika barahazi muragiye murahishirira ngo rekarazana ngo rekarazana ngo iterambere rekarazana iterambere iryo terambere riko riza gute ni ku nyungu namba abanyamerika bamuhaye recondition kavuga ati kunuku kugira tugufashe butegeza kuduhibi akabikora akabubakira iyo arena akagirane sivyo arena yubatswe muri condition za gute pourquoi pas mutiyumvira inyuma y'imyaka ingahe ari nizo biri hehe Rwanda ruzoba ruri hehe nivyo bintu rero ko biraba mu Rwanda ubu habavye rero abababeshe ngo ibintu mu Rwanda biriko biramera nabi kubera ko ari intambara ya Iran na Israel na Amerika sivyo na gatoya ibinya ibintu bibaza abanyarwanda bariko baracamwo canke bagiye gucamwo ahantu nyamukuru ahantu vyavuye nuko Perezida Paul Kagame mwino minsi ariko abaho nk'umwihevyi amajambo ashikiriza hari ijambo bavuga ngo sekirimi kibi yatanze umurozi gupfa hari amajambo Kagame maze imisi ashikiriza n'imbaraga shavu nyimba vyagenze gute je nkari nkavuga ati none umuntu ariko ariyahura bino bintu biko birashikira abanyarwanda biriko biva ku bihano u Rwanda rwafatiwe bivanye n'amajambo Amerika agenda yishura bano bazungu sabana beza kandi bano bazungu batwara ibintu gahoro ntimutangare rero mu misiza mubonye u Rwanda perezida wanyu bamunyuruje ntibizo bibatangaze mubonye perezida w'u Rwanda wanyu bayanyuruje kubera ko je sinumva ko imiryango mpuzamahanga avugize zawone sinumva ko bagiye kureberera bareke umunyarwanda akubitike apfe nabi bariko barerera kubera ko erema imwe kubera ko umuntu umwe simbona ko abanyarwanda bino bintu bagiye kuvyihanganira sinda nabibona na gatoya canke imiryango mpuzamahanga sinda bibona na gatoya ko bazoreka Kagame ashire akaga abanyarwanda baje mu buzima butoroshe kubera ka Perezida Paul Kagame sindavyumva na gatoya Perezida Paul Kagame mwavyanka mwavyemera kuko hari abantu benshi ngaha tuvuga ibintu bagabipinga bakagirane ariko mwavyanka mwavyemera Perezida Paul Kagame umwanya ari mu mazi abira meshereza Perezida Paul Kagame ari mu mazi abira ibyo mu vyanke canke mu vyemere ari mu mazi abira imagine nabisomye ahantu umwe abamotari ntibandikiwe ntibari kuriwe kunwesha mu mamoto yabo eritre none eritre uzoriha inzu uzotanga versement bizogenda gute kweje turazi ko amamoto yo mu Rwanda kebesha agugwa mu makredi uzokuja kredi gute ubu n'ubuzima bukomeye ahubwo bitege abanyarwanda mwitege ubumaraya ubusuma ubyicanyi kubera ko kubukene bugiye kuza mu Rwanda sinumva ko neneho abantu babona kure bariko barabona neza y'u Rwanda ruri kururaje meshereza bariko barabona iyo u Rwanda ruri ruraja bahora bakora ubumaraya imagine ukuntu ibintu bigiye kugenda
mwahora mukora ubusambanyi ubu bigiye kugenda gute by'ukuri mumbwire bigiye kumera nabi cyane bigiye kumera nabi cyane ibi bintu ni ibintu bigiye gukomerana abanyarwanda cyane gose cyane uyu mwanya ibinyamakuru byo mu Rwanda mu minsi yahera byaragiye ngaho birandika amakuru atandukanye biravuga ngo mu Burundi nta bitoro bagira mu Burundi ibintu byabaye nabi ariko mwibuke ko uyu mwanya twe tubarusha experience yo kubura ibitoro twe turamaze kumenya kujira kino kibazo ariko mwebwe ntavyo muzi murumva ahantu ibintu bitandukanye so imagine ukuntu jewe ndiko ndiyumvira imagine ukuntu abanyarwanda bagiye kubaho mwibi bibazo byose imagine kuko je ndazira difference y'umurundi n'umunyarwanda umurundi n'umukozi kurusha umunyarwanda ibyo je ndabizi ko twarashoboye gusirimonta bino bibazo turabicamo ariko sindi mbona neza mu gihugu cy'u Rwanda ukuntu bagize ntibagiye kubicamo sindabona na gatoya so nukuvuga iki ndashaka turabire hamwe bino bintu ukuntu bigiye kugenda mu gihugu cy'u Rwanda swate bino bintu biraza kugenda gute bino bintu biraza kurangira ari uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahuye n'ingorane zikomeye cyane swate Amerika ntishobora kwihangana ko umunyarwanda abandanya abaho buno buzima arimo kugoromoma ntibikunda kubera ko abantu muzi gukurikirana bya hafi bya geopolitike mwarabonye mu minsi yahera perezida Trump aho umubonano abatavuga rumwe nande na leta ya Kigali marabibonye ko yabahaye umubonano abenshi bagube bibaza ati none uyu mubonano w'abatavuga rumwe na leta ya Kigali ugamijiki gerageza muhuza ibintu tube abanaliste tumenye turafise ubwenge tumenye guhuza ibintu sivyo abasirikare 4,000 bagwanya leta ya Kigali Trump yakiriye abatavuga rumwe na leta ya Kigali kandi ni ibintu bitariko raba muri intervalle y'ukwezi kubera ko ofete abanyamerika baraciye ubwenge gose kandi bafise iperereza rikomeye muti gute bo bari babizi neza ko Perezida Paul Kagame adashobora kuva muri Kongo bari babizi neza barabizi ijambo rya Masad Buros yashikirije mu ndwi yahera yaravuze ati turazi neza ko bitoroshe turazi ko ari ibintu byo kugenda gahoro kuva muri Kongo yarabivuze bino bintu rero bano Imana je mumbabarire numva n'ubwoba umuntu atagira ubwoba kw'iki kintu je novuga ko ari nk'umwiyahuzi rero Perezida Paul Kagame barazi neza ko kuva muri Kongo bidakunda niyo mpamvu ubona ariko haraba bino bintu ukiriya ibintu hari n'andi makuru mfise rero aba basirikare 4,000 biyongereye mu bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nuvuga ko bari supported cyane kandi ko ari abantu bashobora guhindura ibintu umwanya n'umwanya kubera kugeza n'isaha ni ibintu bari ko bahuza ko yo bari Amerika iriko irasupportinga uwo mugwi bavuga ko uwo bari umugwi uri kura supportingwa n'igihugu ca Amerika kubera ko murazi neza ko Amerika niyo tumwanya wabo ngo birigwe baraza gukora ibitero mu Rwanda oya ko bari no kwisuzuguza bategeza gucreya ikiroberi kiza kubakorera akazi
kiza kubakorera akazi. Uyu mwanya ico kiroberi baravuga ko kiri supported n'igihugu ca Amerika, kandi ko umwanya n'umwanya twarabivuze gusa twe twamaduha igihe umwanya niwo mucamanza. Uyu mwanya intambara yatanguye, ibibazo byatanguriye muri Kongo, ariko uyu mwanya biriko biherera hehe? Mu Rwanda. Twaravuze ati ino ntambara izoherera mu Rwanda, abantu badutera amabuye. Iyo uvuze ati ino ntambara izoherera mu Rwanda, no kuvuga iki? Intambara ziratandukanye, hari intambara z'amasase n'intambara z'ubutunzi, sibyo? Murabona ariko bitanguye uyu mwanya mu Rwanda bagiye mu ntambara y'ubutunzi, kandi rero niyo ntambara ikomeye cyane, kuko umunyagihugu ntuzuza kumusigurira ngo yeye uri muri Kongo ariko arapfa, sibyo? Twarabivuze intambara y'ubutunzi, kandi ugerageje kuraba mu by'intambara hatangura intambara y'ubutunzi. Umuntu akwishe mu butunzi aba kwishe muri buri kimwe. Nibire turavuga ati intambara izotangurira izoherera mu Rwanda. Nibi tuba dushaka kuvuga, no kuvuga iki? Intambara y'ubutunzi yatanguye mu Rwanda, nibitwa miturasigura rero. Iyi ni intambara y'ubutunzi abanyarwanda binjiyemo, kandi kugira bayisokemwo sinumva neza ko ari ikintu kizoba coroshe. Sinumva neza kubera ko imagine, gasubira inyuma gatoya, imagine twebwe abarundi dufise umubano mwiza n'ibihugu byose, presque nka byose mbere. Utari umuntu ugoranye, twebwe abarundi biroroshe ko tubana nawe na wewe. Imagine sasa u Rwanda mwaka karere baragiye mu bibazo by'ibifungurwa, baragiye mu bibazo by'ibitoro. Nta muntu n'umwe u Rwanda bavuga rumwe, nta muntu n'umwe u Rwanda bahuza. None bazoca bigenda gute? Okay, twiyumvire kino kibazo bizoca bigenda gute? Ni igihe gihugu kizoha essence u Rwanda? Ni Tanzania? Ni Uganda? Konzi na Uganda ubunya, Uganda n'u Rwanda nabo nyine batarabana neza. Ni Kenya? Ni bande? Sivyo? Ni bande vre? Ni bande bazofata bajana ibifungo? Ni bibazo biteye ubwoba. Rero bino bintu no kubiha umwanya ko umva havutse n'ikiroberi. Ibi ni bintu ushobora gufatanya n'umubonano President Trump yahaye abatavuga rumwe na leta ya Kigali. Mwarabonye Jean-Luc Habyarimana herutse muri Kongo kudiringa muri Kongo. Uyu mwanya Kongo nico gihugu ca mbere kiri mu nyishu. Ibaze mu misi yera murazi projet y'abimukira u Rwanda gwari gwasabye ko bobaha abimukira bava mu bindi bihugu bya Burayi bakaza mu Rwanda. Ubu iyo projet bayimuye bayishize muri Kongo. Ubu Kongo niyo yemerewe kwakira abimukira bava mu bindi bihugu baza muri Kongo. Urumva ko Kongo yo nta kibazo ifise. Umwanya Kongo iratekanye, diplomasi yarahejeje, urugamba yarahejeje, yararurangije, ubu bintu byose bimeze neza cyane. Mbo ikintu rero ngoma ndangirize ku nyamukuru kiri très important ni ku banyarwanda, message ku banyarwanda. Banyarwanda harageze yaho muva mu bwoba, mwaragiye ngaha murasupportinga kano k'inkotanyi, muragasapotinga, muravuga ngo ni sawa. Ariko muri ko murabona ingaruka z'ibi bintu. Ntibagume bababesha ngo ni kubera ngo bihano ngo intambara turimo. No, ibi byose ni source yo muri Kongo, kwa kuntu kumenyera kurya utarushe, kumenyera kubaho ubeshejweho n'ivy'abandi, nivyo biriko birashikira rero umwanya. Nivyo ufite nivyo akakagwe k'inkotanyi ya RPF nivyo kashize imbere, kibagira neza ko ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Nivyo biriko biraba abanyarwanda. Kino kibazo ni canyu, ubuzima umwanya bwatangwe kubakomerana, mugiye kuzimba. Abana ba Kagame baziga neza, kwanza bigira hanze mu mashuri azimvye, wowe wawe azoguma akubititse. Nico gihe bino bintu ngo muvyiyamirize, nico gihe ngo muvyiyamirize, kuko sinumva ukuntu ubuzima mu Rwanda bugiye kumera mu gihe atagihugu na kimwe kiringa gishobora guha support u Rwanda. Ufite u Rwanda rwariyugaraniye ko ruriyugaranira ja muri situation ruriyugarana. Murabona rero ibintu bitangwe kugirane kubashikira. Uwaguhaye ni wakwaka,
Amerika yarahaye u Rwanda ariko nishobora no kubaka kandi urabona ko yatanguye kubikora. So turabakunda cyane mubana mugira sabone cyangwa subscribe kuri urubuga ikiganiro kikuryoheye ugifate ugisangize abandi. My name is John Mabu, turabakunda cyane. Ciao ciao.